Mwaramutse Camilo Ivan na mwese aherereye. Uyu munsi tugiye kubabwira amajambo y'ubwenge, amajambo ashobora kwigisha, amajambo ashobora guhindurira ubuzima cyangwa guhindura uko wari usanzwe wiyumvira, yavuzwe na Elon Musk. Elon Musk ni muntu ki? Elon Musk ni umutunzi wa mbere ku isi gushika kuri iyi saha, afise amamiliyaridi menshi, afise n'amashirahamwe menshi cyane. Hariho nka za Tesla, za modoka zigenda zidakoreshejwe igitoro. Afise amashirahamwe menshi n'abigendajuru bija ku kwezi. Mbega ushaka kweza ati amajambo Elon Musk yavuze nayahe? Cyo ndagusaba imbere ya byose no gukora subscribe canke s'abone kugira ngo uzohe kwikena ibiganiro vyinshi, amajambo menshi abantu bagiye baravuga bakomakomeye b'abanyepolitike, abantu bagize ico bashikako mu buzima. Nimba warakoze subscribe nawe shirako j'aime partage na commentaire. Ijambo rya mbere yavuze Elon Musk yaravuze ngo ndibaza ko abantu basanzwe bashobora guhitamwo kuba abadasanzwe. Wowe bavuga ko kuba udasanzwe biharanirwa, kandi kenshi turakunze kubibona kuba umuntu adasanzwe, kuba umuntu akomeye, kuba umuntu avuga rikijana, kuba umuntu ateye imbere, byose birashobora guharanirwa bivanye n'inyifato umuntu agenda aragira umunsi ku wundi. Ijambo rya kabiri yavuze ngo igihe uriko uragwana n'ikibazo niho umenya ico kibazo ico ari cyo. Rimwe na rimwe kenshi na kenshi turaca mu bibazo ibi na biriya ntitunabimenye, twabicako turengana, ariko mu gihe uriko uragwana n'ikibazo neza niho umenya ikibazo ico ari cyo, niho umenya ubushobozi bwaco, niho umenya n'inkomezi zaco, niho ushobora kumenya n'ukuntu ushobora guhangana naco. Ijambo rya gatatu yavuze ngo mu gihe ikintu ari icy'akamaro kuri wowe gikore n'ubwo amahirwe atoba ari kuri wowe cyangwa atoba ari impande yawe. Nivyo kenshi tukunda gukora ibintu tukabona ko umengo nta mahirwe tubifisemwo, ariko nimbona ko ari icy'akamaro cyangwa izogirira akamaro muri kazoza, we gikore nubwo amahirwe atoba ari kuri wowe, ko ejo ashobora kuza. Ushobora gukora ikintu umunsi badakeneye ejo bakazogikenera. Niko bimeze no kugumiza ko mu byo uriko urakora wese, wopfa kubona ko kiri très important cyangwa kiri important cyangwa gifise akamaro cyane kuri wowe, ndetse gishobora kugira akamaro abandi. Ijambo rya kane yaravuze ngo rondera ko hari icyo abantu bakuvugako, kuko icyo abantu rondera ko hari icyo abantu bakugayako, kuko icyo abantu bakugayako niyo ukwiye kucyumvirako neza hanyuma ukikosora. Ni kenshi abantu batugaya mu byo tuba turakora, ni kenshi abantu batuvuga nabi, ariko ikibabaje nuko birangira twihebuye aho gushishikara twiyumvira imbere kugira ngo dushishikare dutere imbere, kugira ngo dushishikare duje imbere, kugira ngo dukoroke mu maso yabo ngo baduze dutwenge. Niyo mpamvu yagize umuntu akugaya ku kintu, wowe ishishikara utere imbere, gerageza utere imbere, gerageza ukore, gerageza ukosore icyo kintu bashobora kuba bakugaya, kuko icyo kintu bashobora kugayako kirashobora kuba icyo kintu gikwiriye gutera imbere, kirashobora kuba icyo kintu kikumereye nabi, kirashobora kuba icyo kintu cyukononera inzira yo kujamwo, yo gufata kugira ngo ushobore gutera imbere, iterambere rimeze neza. Rero rimwe na rimwe ibyo abantu bagaya kuri twebwe si byose aba ari urwanko canke ari iki. Hari ibyo bashobora kugaya wicaye hamwe ukabikosora, ugashobora gutera imbere cyane. Ni benshi byagiye biragenda uko nyene, kuko ataco bakugaya ushobora kwibaza yuko ushoboye cyane kumbe natari ivyo. Ijambo rya gatanu yaravuze ngo abantu bari bakwiye gukora ibyo bakunda cyangwa bagakunda ibyo bakora, kuko ibyo nivyo bituma umuntu abaho anezerewe. Ikintu cyose ubona ugikunda gikore, canke naho ikintu cyose ubona uzuri gukora tegeza kugikunda. Hari abenshi bakora ibingo akazi sindagashaka, ibinkora sindabishaka, uzubirimwo tegeza kubikunda ibe condition, kubikunda iyo condition, kuko niho ushobora kubunezerewe, kuko niba bikora utanezerewe nta nguvu uzobishiramwo, niba bikora utanezerewe nta mwete uzobishiramwo, bigatuma ushobora kugira ntushobora gusubira inyuma cyane. Niyo mpamvu utegeza kubikunda ku nguvu kugira ngo kumbura ushobore kubishyira ku rundi rwego. Ega bishobora kuba ari bibi ukabigira vyiza, cyangwa bishobora kuba ari ibisanzwe ukabigira ibihambaye. Byose bihagaze ku mahitamwo yawe. Niyo mpamvu ukwiye kuja imbere, ukwiye kubona imbere, udakwiye gusamazwa n'ivyo bindi nibi canke biriya. Utegeza gukunda ivyo ukora, canke utegeza gukora ivyo ukunda, cyangwa ukunda ivyo ukora. Uza wamaze mu gihe utarose gukora ivyo ukunda, basi kunda ivyo ukora. Utegeze kubikunda kugira ngo ushobore kugira bishobore gupushinga, bishobore gusunikira kuri bimwe ukunda basi.
kuko urashobora gukora ivyo udakunda ariko kubera umwete wagiye urabishiramwo ukazogenda urabikunda bukebuke. Nimba akazi karimwo utegerezwa guca ugakunda. Ijambo rya gatandatu yavuze ngo nari mfise amahitamwo yo kuraba ingene ibintu bikorwa canke nkaba uwubikora. Ni kenshi tuja kuraba ibintu ingene bikorwa, ni kenshi tuja kwiga ingene ibintu bikorwa, ariko igikeneye si ukwiga ingene bikorwa, ahubwo haranira kuba uwubikora wenyene. Haranira kuba uwubikora wenyene kuko nivyo bizogufasha kubaho neza, nivyo bizogufasha kuja imbere, nivyo bizogufasha kubona amayeri abirimwo. Hanyuma ushishikare uyakosora kugira ngo ushobore gutera imbere, ushobore kuja imbere muri vyose. Ijambo ry'indwi yaravuze ngo abantu bakora cane mu gihe bamenye intumbero n'igituma co gukora ivyo bintu. Neza cane, utegerezwa kumenya impamvu nimba ushaka gukora cane, utegerezwa kumenya igituma ukora ivyo bintu. Ropurukwa, utegerezwa kumenya ropurukwa igituma ukora ivyo bintu, niyo mpamvu uzoca ubishiramwo n'umwete ukwiye, unabihe n'agaciro gakwiye. Ijambo ry'umunani yaravuze ngo kwihangana n'ukuri. Ndiga kwihangana n'ikigo kigoye cane. Kwihangana n'ikigo kigoye cane, ni ijambo ryagutse, ni ijambo rigoye no kubamwo. Ijambo ry'icenda yaravuze ngo kuri jewe ivyo nakora vyose amahera siyo nashira imbere, ahubwo nashira imbere ugutorera umuti ingorane zo muri kazoza zo mu kibano. Kenshi amahera uriko urakora siyo gushira imbere cane kuko bica bigutuma ukorana ibintu n'ibihabu canke n'ikindi, ariko no gukora wiyumvira gutorera inyishu zigize ikibano. Niho ushobora gukora ibintu vyiza. Ijambo ry'icumi na rimwe yaravuze ngo iyumvire cane iminsi yose uko woteza imbere ibintu vyawe, wishire mu kibazo unibaze vyinshi kuri vyo. Ijambo ry'icumi na rimwe yaravuze ngo ayo rya bonus dushimye kubaha, yaravuze ngo ikosa rinini nakoze mu buzima ni ugufatira ku mpano tara y'umuntu nkirengagiza ubuntu buri muri we. Ni vyiza mu gihe umuntu afise umutima mwiza. Mu vyo umuntu afise vyose aba afise tara, gukora cane nivyo, discipline irakenewe ndetse n'ubuntu. Vyose birakenewe kugira ngo umuntu ashobore gushika kure. Mwakoze mwe mwatwumvirije, ndagusaba utarakora subscribe kugira ngo uzokurikirana ibiganiro vyinshi, nimba ariko tunabishije kuri Jimmy Pakistan dans commentaire. Hama uje muri commentaire tubwiye muri amajambo 10 ya Elon Musk yavuze ijambo ryagufashije.